ngize ukuri by'ukuri asinda ya Timote cyangwa ukeka ko umwanya n'umwanya ashobora gupfa mu mwana wawe akaca asigana amatungo y'iwawe wa Timote. wowe uremera ko ndafise atari byo nigirije? Inda ndazi ko yifise, ikindi nzi nuko atari ya Timote. Narakumvise igihe wari kuri telefone ubwira umuntu ko wasamye kandi ko utinya ko Timote yabimenya kuko yoca guheba. Aho Gasora, aha nawe ukwibuka urukundo mama wa Timote agukunda ukareka kumuhemukira nk'uko. Cyangwa basi Timote nawe yopfa ntoreka kumushinyagurira akazigira amahoro. Ariko kandi by'ukuri we turavukana ko mbona usa naho udashaka kumbaho. Ibyo byose byabaye ntabishaka, nabuze icyo gukora, ubu ndi muyabira. Sora, Imana yaturinze mu bupfubyi bwacu kuva tukiri bato, yasezeranye kuzokomana natwe. Sora, namwe udashaka ko mwe niyo ndamenyekana, mureke uze umurere ariko ureke gushyira icyaha ko atagikoze. Ubwo ndi urukundo nyabaki ukunda abanyagahinga gusumba jewe mwene nyoko. Niba udashaka kunshigikira uravyihoza nzovyimenya igenda bigenza. Nakare ndazi ko atamuntu umwe ashaka kukumva. Mbere nkubwize ukuri, jewe nkunda ukuri, shigikira ukuri, shigikira inzira y'akarengane. Sinshobora gushigikira umugesera nkawe. Kandi agomeza kubutse ko Imana iburanira inzira y'akarengane, bitebuka izohaguruka. Kandi igihe yaguhagurukiye uzomaramara. Sheri, wanyemereye kunyitangira, ndagomba ubikora ubu. Ndagusabye bwire kupfa. Mfise inda y'amezi 2. Inda nari ya Pasiteri Pascal. Nahoze nifuza ubuzima bwiza, ariko hari nta kuntu nabushikira. Kuko ivyanje na Pasiteri byaba bigiye ahabona. Vyiza rero wopfa kugira ngo nze mbwire abantu ko iyi ndafise ari yo muhisi Timote. Ubwo mukubiti kofi ntiyoryumva kuko ntimuri mw'isi imwe, uri mw'isi y'imwemu nawe ari mw'isi y'abazimu. Tekana rero urabe wongere wumve amateka y'isi yanyu. Ndababaye kuko nagukunda, ariko nkunda ubuzima bwanje kuruta vyose. Imana niyafasha bakampa iry'amangazini kugira ngo izire runo mwana, bakampa n'inzu imwe muri zirya mufise. Ndakwemereye, ndaguhaye isezerano ko nzofata ifoto ya nkayimanika mu nzu ikabicibutsa. Sinzokuba kure, sinzoguta, nzokuguma kugeza ku munota wa nyuma. Nico kiguzi nabonye noguha c'urukundo wankunze. Timote, mbabarira, nta yandi mahitamo mfise. Alo? Umva,
cya gifu cy'umukobwa ngo ni murumuna wanje cavyinjiyemo kandi yakomeje ngo arashaka duhanganye. Ico naco umenya ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko je sinkunda umuntu anyivangira mu bintu vyanje. Oya umva fise ubwoba ko kankinda ashobora kunsesera gafu ahubwo ngira nihutisha urupfu rwa Timote. Oya ivyo ndavyifasha ahubwo ndungikira amafaranga. Ego ndungikira amafaranga yo kubikora. Sawa sawa. Muhanya sishobora kugorora umuhogo wanje ngo ngire ico ndakubaza. Izo nkomezi nta naho nozikura. Ariko nk'ubundi ko ndibaza kubera ko udahana abashenzi. Banyita Munyakigongwe kandi ndiwe ndiheretse ndi nitanguriro. Nabahaye umwanya wo kwidegemvya ngo mubone umwanya wo kwisubirako kuko nababikiye umunsi wo kubashira imbere y'intahe. Wifuza ko ndabahana ariko nawe sinaguhanye igihe wari kumbesha ngo wisonzesheje kandi wibereye kwivayanga mu vy'isi. Uwo guha guca urubanza niwe bura kurucurika kuko utari Munyakigongwe. Ugwasoranjego n'uruca impaga Muhora mucira imanza abandi kandi namwe ubwanyu mutari abanyakuri, mugasengera bagenzi banyu ngo batungane namwe mudatunganye. Ndacari ku ntebe y'imbabazi, umuntu naremye ndakeneye ko ngarukako. Ora nkuguma kuri telefone gusa. Umukozi babiri Gusa birababaje kubona abavyeyi bacu barapfuye bakadusiga turi babiri gusa, ariko tukaguma ducanamo kubera uburofa bwawe. Ariko gakankindi ubu ntuza tugasenyera ku mugozi umwe tugafashanya mu bino mu vyiza. Ntubona yuko mbaye mu kazana urya mukecuru naba nkiza kandi atacomborana mu buzima bwawe. Yaba waruzi impangu afise ngaha mu gisagara, impangu zibiri zose ivyo si vya bose. Coma nkarushikamo. Anoza Imana ukabishikamo utamenya ivyo guhemukira. Nahemukiye nde? Ko wigira umusamariya mwemana n'ivyo birakurara. Nagomba kubera ko jewe kankindi ntashobora kugushigikira mu mafuti. Ariko mu vyiza nukuri ndi kumwe nawe. Kandi ndanakumenyeshe ko kujya kuntu ushaka guhemukira urya muryango wa Timote ntavyo zigera ushika ko jewe nkiriho. Nawe uragerageza turakubishoboye. Hari Imana ishoboye byose. Sora! Sora! Sora niwe kukura yugarana. Sora yuguru neso. Sora! Sora ndiwe tukajira kundurofa. Ndose ni yuguru neso ndiwe ke kungira kirofa nkuko. Sora yuguru neso. Sikuwe kirashi. We Sora, ari kunyica amatwi kandi unyumva. Mviriza ndakubwira, wewe ntushobora kundusha ubwenge kandi uri mutaye wanje. Mu wipendekeza imbere y'umugabo atari wawe. Ndagenda mucomere mwe bijya bibombone niyamara umwenya atari karabihemeramo acapfa. Hamashenza ndakugururire ugende witwara iyo ushaka. Nta numwe akumva, bose baza kukubona nk'umusazi. Abonye. Sora ibyo wabikora.
Sonya usenya inyungurire so nzomukunda. Sonya kuburofa nk'ubwo. Sonya kagukoreshwa na shitani. Mani ndagusabye umutabare Timotheo. Alo? Ji, uri hehe? Ndagusabye unyoboke mu ruzo mukode. Nyaruka. Nyaruka basi taxi je ndayibiha. Sawa. Mwana ndakunginze Timotheo ntagira icyaha. Mwana fasha ndakwigize. urabizi ko ataco ushobora gukora. Yaba ubishobora wari kuja kwigwanira ntibakwice. Muhanye, ndagusabye unyereke ibigira bimbeko. Navyo ngwino birabe. Mbabarire Timotheo. Sishobora kugukunda ngo niyanyu. Muhanye, Zaburi ya 91 iravuga ngo uwo mu bwigoboke bw'isumba byose azokoma mu gitutu cy'ishobora byose. Uri rero none ko winumiye aho bikomeye ntuhaseruka kandi ubu bishoboye ukabyihorera. Kankindi ahora imbere y'inyonga zawe ariko wamuretse agwana intambara wenyine. Ubutungane bwawe none buri hehe? Kankindi rwego bwo kwikura hariya hantu nje nabumuhaye. Kandi iyo bikomeye sinihorera ahubwo mba ndiko ndategura uburyo bwo gutabara. Ubutungane bwanje bubona bihanganye. Sora uri kimuntu Sora. Dr. ameze gute? Yaramwishe. Imana ishimwe aracahumeka. Mbiriza hamagara polisi. Hamura polisi ni ngoga. Muga polisi. Kahinda kahiri wambabara n'ukuri. Babaraka. Hasi. Kuri soko byose umpure hano. Ko ndarenze. Ko nyene uriko gutanga amafaranga yose abaho. Je nkava hano hantu. Bariko bambwira ko ushaka kunyandikira dossier njana mu mpinga. Ntubizi ko mu gihugu cyacu igumye gikunda ko natanga amahera. Ubundi bigikunda. Ubutanga amahera n'uyahawe n'uyatanze bose bakwaganiza rimwe. Ntabwo cyo mbona cyo gukora. Ntacyo gukora. Tubaze twishe Timotheo. Kandi nivyo nawe. Ibyo bintu uvuze nivyo. Reka umuntu akuri ntambamye mu nzira. Amace ngenda numvishe nyoko bukwe. Ko umwuzukuru wiwe adakwiye kuvukira hano mu bwoko. Hanyuma azuca kuri kuza. Nico gikwiye gukorwa. Kindi nazo.
tubaze dukure intambamyi yacu mu nzira ariwe Kahinda yigeze umunsi kuja w'amose ngomba ndamwereke ko ndi wa Farawo. sawa ariko pastor urakunda kumubwira Solange. Solange ni mukuru wanje ndamuzi kandi ndamukunda, ariko ni mugesera mubi. Bana nawe ndamufunguza yicaye ku bundi buryo bwo kumwicisha Timote. Niyo mpamvu rero kumuguma mu gasho gushika igihe Timote azokirira agashobora kwirwanirira. Kandi nagomba ndakubwira ko n'igihe azokira Timote nzomubwira ukuri kuri ibintu byose biriko biraba, kuko umuntu ashigikira umunyakibi naho buri umunyakibi. ariko muri kano kanya ikintu gikuru gikenewe narinje kubwira ku vyerekeye kubabarira nk'uko waraha Imana atubabarira natwe mu bitandukanye tw'amadukora twese nta mwere ariho. Hanyuma ivyerekeye ububi bwiwe navyo no kumusengera azohinduka ndafite icyizere ko azohinduka. Sawa, wari usanze nagomba senge sinzi ko mufasha tugasengera hamwe. Oya muri kano kanya nivyo ukunda mfise indi mirimo y'Imana naringiyeko, ariko gusa niyumvire ndavuga ati reka nce ngaha kugira ngo ndabe ko nbasangaho tuvugane tuganire cyane kubyerekeye kumusengera turabe ko yohinduka kandi bisiga turi kumwe ku buryo bw'impwemu turi kumwe nta kibazo naje nagera muhira naza gufata umwanya ndamusengera. Yego bandanya rero ndimo tumusengere turabe nizogera sivyo mama. Sawa sawa bijya murabona abandi bagira jewe ntunzi jewe ndafite leta kuza amafaranga kuza amaya nawe muce mugenda kugira nk'ikama jewe ntuzi ko nshoboye ndashoboye ntagira iwanjye ukora zingazinga ntarafite amafaranga banza urabe neza ugende gukora akazi kameze neza jewe ndashoboye haba muheze muce munyugira ifoto kibazo uzi ko cyadiriya cyo wanje sawa kuri mwanya mwiza. Glory mana uri mana nziza, uri mana nkuru, uri mana y'urukundo, icyo bituma umugore badatanda imbere yawe. Ndakwetse mana Timotari mana, reka umutabare bwirukiro mana, ndakwetse Solange mana, ukure mu mutima w'ikibi papa. Mana mutabare Timote Yesu, umuha ubuzima bukora wengenda ubuzima, niwe ushoboye byose papa, jewe ndetse ndashoboye.